turasoma ijambo ryo muri zaburi imbere y'uko dusenga. turahaguruka kugira ngo dusome iryo jambo. turasoma muri zaburi 107 neza guhera ku ntango. nimushimire uhoraho yuko ari mwiza, kuko imbabazi ziwe zamaho ibihe bidashira. abacunguwe n'uhoraho nibavuge batyo, abo yacunguye akabakura mu kuboko k'umwansi. umurongo wa 3, akabatororokanya mu bihugu, iburasirazuba n'iburengerazuba, iburaruko no ku kiyaga. umurongo wa 4, bayerereye mu bugaragwa, mu nzira ica mu karere, ntibabona igisagara cyo kubamo. umurongo wa 5, bishwe n'inzara n'inyota, imitima yabo igwa isari. umurongo wa 6, maze batakambira uhoraho muri ayo magorwa yabo, abakiza amarushwa yabo. umurongo w'7, abarongora mu nzira igororotse kugira ngo bashike mu gisagara cyo kugereramo. abo ntibashimire uhoraho kugira neza kwiwe n'ibikorwa bitangaje yakoreye abana b'abantu, kuko ahaza umutima ufise inyota n'umutima ushonje awuzuza ibyiza. abandi bicara mu mwiza no mu gitutu cy'urupfu, baboheshejwe mu mubabaro n'ibyuma, kuko umurongo wa 11, kuko bagararije amajambo y'Imana bagakengera imigabo y'isumba byose. umurongo wa 12, kubw'ibyo ituma imitima yabo icishwa bugufi n'ubutame, bagatemba ntihagire ubatabara, maze batakambira uhoraho muri ayo magorwa yabo, abakiza amarushwa yabo. umurongo wa 14, abakura mu mwiza no mu gitutu cy'urupfu, aca iminyororo yabo. umurongo wa 15, abo nibashimire uhoraho ukugira neza kwiwe n'ibikorwa bitangaje yakoreye abana b'abantu, kuko yamenye inzugi z'imiringa, akavunagura ibihindizo by'ibyuma. ibijuju bibarizwa ibicumuro byabyo no kugabitanya kwabyo. imitima yabo ihura ibyo kurya by'imyuga yose, bakegera amarembo y'urupfu, maze batakambira uhoraho muri ayo magorwa yabo, abakiza amarushwa yabo. arungika ijambo ryiwe, akabakiza indwara, akabakiza kuja mu byobo byabo. umurongo wa 21, abo nibashimire uhoraho ukugira neza kwiwe n'ibikorwa bitangaje yakoreye abana b'abantu. umurongo wa 22, nibatange ibimazi byo gukenguruka, bakwize ibikorwa byiwe mu kuvuza impundu. umurongo wa 23, abamanuka baja mu kiyaga bakagendera mu mato, bakadandariza mu mazi ahagaranzutse, abo babona ibikorwa by'uhoraho n'ibitangaza byiwe mu idamba. umurongo wa 25, kuko avuga ijambo akabyura inkubi y'umuyaga, ishira hejuru imipfunda yaho. umurongo wa 26, baraduga bakaja nko kwijuru, barasubira bagacokera bakaja nk'ibwina, imitima yabo ikayagishwa n'umubabaro. umurongo wa 27, bakazungazunga ijya nino, bakadandabagirana nk'imboregwa, ubwenge bwabo bwose bukazimira, maze batakambira uhoraho muri ayo magorwa yabo, abakiza amarushwa yabo. umurongo wa 29, inkubi y'umuyaga ayihindura agahwekere, bituma imipfunda yaho itekereza, maze banezererwa nuko habaye agacerere, agaheza akabashikana mu cambu bagomba. umurongo wa 31, abo nibashimire uhoraho ukugira neza kwiwe n'ibikorwa bitangaje yakoreye abana b'abantu. umurongo wa 32, nibamushemagirize mu ikoraniro ry'abantu, bamushimire aho abakuru bicaye. umurongo wa 33, ahindura inzuzi ubugaragwa, n'amasoko ayahindura ahagadutse. umurongo wa 34, igihugu kimera agihindura akarere k'umunyu ku bw'ibyaha by'abahaba,
mirongo itatu na gatanu, kandi ahindura ubugaragwa ikidenderi, ntahagadutse ahahindura amasoko. Wa mirongo itatu na gatandatu, aho niho agerera abashonje kugira ngo bubake igisagara cyo kubamo, babibe imbibe, batere imizabibu kugira ngo bironkere ibyeze bikikimbye. Umurongo wa mirongo itatu n'umunani, akabaha umugisha bakagwira cyane, ntakundira inka zabo ko zikeha. Mirongo itatu n'icyenda, kandi ibyo bagerutse bagahetamishwa no guhazwa n'amagorwa n'umubabaro, asuka agakengegwe ku bahambaye, abayerereza mu bigunda bitagira inzira. Mirongo umwe na rimwe, agashyira hejuru umukene amukura mu marushwa, akamugwiriza imiryango nk'umukuku. Umurongo umwe na kabiri, abagororotsi bazobibona banezerwe, ubugaba bwose bwizibe akanwa. Ugira ubwenge wese azoshira umutima kuri ibyo, kandi bazokwitegereza imbabazi zohoraho. Turasengera hamwe. O Data uri mu ijuru, turagushimira natwe n'imitima yacu yose kuno mugoroba, aho mu buryo bushasha dukoraniye, wadukoranije kuva hafi na kure, o Mana, kandi natwe turashobora kuvuga yuko twari mu isoni, mu cyaha, turiko turahona, nivyo twariko tuja mu musenyi ucokera, ariko Mwami waradufashe, uduhamagarira mu mazina yacu, udukwegera ikiriza cawe, kandi ikindi naco udushyira mu kiganza cawe, utwikwegera ko. Kubw'ibyo turagushimira kandi duhimbaza izina ryawe ry'ubwiza. Kuno mugoroba twese turi hamwe tuguha icubahiro, turagushima. Kandi Mwami, watugiriye akagongwe inshuro nyinshi, wakunze kugaragaza ubuntu bwawe bwinshi kuri twebwe, kandi wakijije abagwaye. Mwami, mbega ni kangahe wahezagiye mu gihe tutari tubikwiriye na gatonyi, uko biri kose ugahezagira. Mwami, turaguhimbaza hagati muri twebwe, kandi turagusaba mu bwira bw'imitima yacu kugira ngo ushobore kutugira ikigongwe no kuno mugoroba nawo, kandi ushobore kutuvugisha Mwami, biciye ku ijambo ryawe ryera kandi ry'igiciro. Ushobore kuduha inyigisho ibereye. Wewe wenyine niwe uzi icyo dukeneye, wewe wenyine niwe uzi icyo dukeneye. O Mwami, nicyo gituma tuza kuri wewe, imitima n'impwemu zacu zijondamitswe. Turagusabye mu bwina ngo uhezagire abo bose baje. Mwami, abakiri bato n'abashaje, turakeneye imbabazi zawe. Turaza kuri wewe, wowe soko y'ubugingo, kuko tubiririmba, kuko kuri hafi yawe hari, kuri wewe hari amazi y'ubugingo ari ngaho kugira ngo atwuzure. O Mwami, turagushimira kandi turagusenga kugira ngo wigaragaze mu bushobozi kuri abo bose baje, kandi no kuri abo bose batashoboye kuza. Mwami, icubahiro kibe ic'izina ryawe ry'igitangaza rya Yesu. Haleluya, amen. Turicara. Hahimbazwe kandi hashimwe Umwami. Turi hano kuno mugoroba kugira ngo tugire uguhura gushasha n'Imana, atari gusa yuko ari twebwe, ahubwo twibuka n'imyimenyerezo yarenganye ku byo Imana yakoze. Turaza kubikora n'umutima ukunze, ariko uyu munsi turashaka kandi dushobora kugira umwimenyerezo mushasha wo guhura n'Imana.
hariho ibintu byinshi mu bwami bw'Imana, ariko mundeke ndababwire uyu munsi yuko imikorere yose izogira iherezo yayo. Ugutwaza igitugu byose, ubwami bwose, byose bizogira iherezo, kandi umwami azoba umwami ibihe byose bidashira, kandi ubwami bwiwe nubwo mu bihe bidashira no mu bihe bidashira nubuhoraho, kandi tuzogira uburenganzira bwo kubana nawe muri ubwo bwami. Igihe tuzumva hatakivugwa ubwansi cyangwa urwanko cyangwa ishari cyangwa ibyo bintu byose nk'ibyo, urukundo rw'Imana ruzonesha, kandi ubuntu bw'Imana buzoririmbwa. Mbega ni kangahe twabyumvise? Ibintu byose byagize intango bizonagira iherezo ryabyo. Ikintu kitigeze gitangura ntikizigera kinagira iherezo. Pawulo aravuga mu Bikorino ba mbere 13, akavuga ngo ukuvugishwa n'Imana, ubumenyi, ibyo byose bizogira iherezo, ariko urukundo ntiruzigera ruhera ruvaho. Ibintu byose byatanguye bizohagarara, ariko ikintu kitigeze gitangura ntikizigera kinahagarara, ntikizigera gihagarara. Kandi turabizi yuko Imana ni rukundo, kandi yuko imico yose yagaragaye izogumaho ibihe byose bidashira, iyo mico yayo. Nicyo gituma ntituraba cyane kuri ibi bintu bimara igihe gito, ariko reka tugumize amaso yacu ashinze ku bihoraho, kuhoraho n'ibihoraho n'uguhoraho. Hari umwanditsi w'indirimbo akavuga ngo ibintu by'isi biba ibintu bito bikanazimangana iyo ubigeranije n'ubwiza buturindiriye. Bakundwa, twageze mu gihe aho dushaka kuba mu guhishurwa k'ubushobozi bw'Imana. Twagize ibyabona bihagije byo mu isezerano rya kera no mu isezerano rishasha, na cyane cyane gushika no muri no runganwe rwacu, kandi uko rero Imana yatumenyekanisha yuko ko itahindutse. Ibisabwa, ibyo ducamwo, ibintu bimwe ego hano ku isi, ibintu byose birahinduka. Igihe turaba mu kirore haheze imyaka 20, twari dutandukanye nuko tumeze uyu munsi, ingene dusa uyu munsi. Kandi ubu rero niba tugiye kumara indi myaka 20, twonagira ubwoba, tukiyumvira ubwacu ati ego sinari kuba niyumviriye ibintu nk'ibyo, ariko twiyumviriye, tukiyumvira ku guhindurwa kw'imibiri yacu, turavuga ati wacirorewe ntumbwiza ukuri kose, we umbwira igice cy'ukuri, wowe ntunyereka yuko umubiri wo kwino si utangwa mu rupfu, ntunyereka gusa, we ntunyereka itoto ryanje ryo mu buto, ntunyereka umubiri wanje wo kuzuka nzoronka igihe umwami azogaruka. Hanyuma tukiraba mu cirore cyo mu ijambo ry'Imana, aho rero ibintu bica biza bisa ugutandukanye. Aho rero na twebwe abariko barasaza tuca tutangura kunezerwa kuko tusubira mu buto. Mbega si iby'igitangaza kuba turi shamvu y'Imana? Mbega si amahirwe adasanzwe kuba twagiriwe ubuntu n'Imana, kubona twararonse ubugingo budashira, tukaronka ubugingo budashira, ikigongwe cy'amakosa yose n'ibyaha byose, tukaronka ubuntu bw'Imana.
nimba hari abantu hano ku isi boshobora by'ukuri kunezerwa, mu by'ukuri ni abacunguwe. ariko nk'uko umwe mu bantu bacu bazwi yabivuze ngo byonyorohera cyane kwizera iyo abizera bari bafise nyine basa nyine nk'abacunguwe, basa nk'abacunguwe. Rero urashobora kuba utobihora ibintu abantu nk'ibyo, abantu badashobora kwizera. Ku ruhande rumwe nta muntu n'umwe akeneye kurindira kugira ngo arabe nimba abacunguwe n'abacunguwe uko, ahubwo twaracunguwe, kandi nk'uko atagukekeranya yuko Yesu Kristo umwana w'Imana yapfuye ku musaraba i Golgota, natwe yatubabariye ibyaha byacu n'amakosa yacu, kandi yaduhaye ubugingo budashira ku bw'ubuntu. Rimwe na rimwe kandi si abacunguwe gusa, ariko n'umucunguzi wacu nawe ntiyasa nk'aho menga aranezerewe cyane. Kandi Bibiliya yo iravuga muri Yesaya igice cya 53 hakavuga ko ngo yarahugwa, abantu bamushira kure, ngo yari umunyamibabaro, bamunyegeza mu maso habo bagashaka kumuba kure. Mbega bitegereza kuba bitandukanye kuri twebwe? Mbega yoba yaramenyekanye hano ku isi? Oya, ntiyabironse ibyo, kubera yuko yunamitse umutwe. Kandi muri Branham igihe kimwe yigeze kubyagura neza, aravuga ngo umwami wacu nk'uwari afise ibyo ku isi byose, nka nyine byose, nta kintu na kimwe yari afise. yategereje gutira indogobwe n'inyana yayo kugira ngo yinjire i Yerusalemu, kugira ngo ibyanditswe bisoze ngo eheraba umwami wawe aje kuri wewe mukobwa w'i Siyoni, vuza impundu z'umunezero mukobwa w'i Yerusalemu, ngo aciye bugufi kandi yicaye ku nyana y'indogoba. Zekariya 9:9. Mbega hano ku isi bimeze gute? Imva iyo yashizwemwo yari Yosefu umwe w'i Arimateya. Mbega yari afise iki hano ku isi? Mbega yari afise inzu? Yari afise umugore? Mbega yari afise ikintu ciwe bwite? Mbega murazi ibyo yita ubutunzi bwiwe? Abo yisa biwe ni wewe nanje, abana bose, abakobwa bose n'abahungu bose b'Imana. Yaraje hano ku isi kugira ngo aducungure, atari kugira ngo agire ubutunzi bwa no ku isi, ariko kwari kugira ngo acungure ubugingo bw'agaciro buzuba buri ngaha ku isi. Hanyuma igihe uriya mwanditsi w'indirimbo akaririmba akavuga ngo naracunguwe, ndashobora kubinezererwa, nacunguwe n'amaraso y'umucunguzi. Aho rero turabizi ibyo yaririmba, kandi nibyo natwe dushobora natwe kubiririmbisha imitima yacu yose. Bakundwa, bijanye gusa no kuba twokwica ku bijanye no kutizera, hanyuma tukemanga igihagararo cacu cyo kwizera mu mwami wacu Yesu Kristo. Kandi ico gihagararo cyo kwizera ntikivana n'imvura, ntikivana n'uruzuba. Ico gihagararo ntikivana n'ibihe, ahubwo ni ibintu by'Imana biba bitugize mu buzima bwacu, kuko ntitwizera mu kintu gihindagurika, ariko twizera mu Mana idahinduka kandi ihoraho, Imana idahinduka, Imana yatwishuriye muri Yesu Kristo. Murabizi neza yuko ubutware bwose bwa hano ku isi butegerezwa kubanza kugira imigambi, hanyuma bakagira ibyagezwe canke ibyo bashinzwe, hanyuma bakaza barahinduranya ibintu bivanye n'uko ibihe bitera imbere n'uko ibintu bigenda. Imana yacu yo yakoze ibintu ugutandukanye. Mu bihe byose bihoraho yari yagenye ibintu byose, ntiyigeze irondera gutuma ko ngo habe inama idasanzwe
yiwe ntiyigeze ija kurondera uwo yobaza ngo mbega ibi bintu uburebe bice bigenda gute hano. Ishobora kutubwira twese ikatubwira n'ibiza kubaho ubwo kuri uno mugoroba, igihe tuba tubabaye hanyuma tukaba tutazi icyo tugomba gukora. Turazi ubuzi ingene ibintu bibandanya, turazi ufise ububasha kuropfo na kuzimu, uwazotse avuye mu bapfuye ku munsi ugira gatatu, uwaduze akicara iburyo bw'ububasha mu ijuru, kandi arindiriye yuko abansi we bose, atari bamwe bamwe, ahubwo abansi we bose bagashigwa munsi y'ibirenge byiwe. Hanyuma intumwa ikaca ibandanya ikandika ngo gushika ubu ntitubona ko byose bimugamburukiye, ariko igihe ibintu bizoza, Abaheburayo 2:8, ngo aho rero n'umwansi wa nyuma, ni kuvuga ni rupfu, azoneshwa. Ariko no ba mbere 15:23, aho rero ijambo rizosoza ngo o rupfu, mbega urugoyi rwawe kuzimu, intsinzi yawe urihe? Hashimwe Imana yaduhaye intsinzi biciye muri Yesu Kristo umwami wacu. Ariko no ba mbere 15:56, bakundwa, ibintu dukeneye ni ukwizera kwa Bibiliya. Nk'uko twabivuze ubuheruka, ukwizera kwa Bibiliya ntikuvana n'ibintu ugenda uracamwo, ahubwo kuremegwa mu mitima yacu na mwemu hamwe n'ijambo. Kandi uko kwizera kwa Bibiliya kuradutwara mu mipfunda yose, kubera yuko Imana iratugomya bikomeye. Twashizemwo rimwe burundu, dushwamwo n'ubuntu bw'Imana yacu. Zaburi iyo twasomye tugasubira hamwe, ifise byinshi itubwira. Imana ishobora guhindura amazi menshi ikayahindura ahantu hagadutse, ishobora no guhindura ahantu hagadutse ikahagira isi imera, ishobora kumera byinshi. Imana ishobora gukora ibintu byose. Biza kuvana gusa nawe nanje kumenya ibyo Imana izokora mu buzima bwawe no mu buzima bwanje. Twokuma tukagaduka, canke ko tuyirekera ikahindura, igatanga imvura y'umugisha kubw'ubuntu, hanyuma igaterayo urubuto rwayo kugira ngo ivyamwa bibone gusohoka kubw'ubuntu. Murazi, igihe dusoma amazaburi nk'aya tukasomana umutima, aho rero ni kuba ari gusoma gusa, ahubwo buba ari ubutumwa bwose bwuzuye, buba ari ubutumwa bwuzuye. Nabonye mu buryo budasanzwe uno murongo hano haravugwa hano muri ngo umubabaro wabo batakambira Uhoraho ababohora mu mubabaro wabo wose. Bari bacitse intege, imitima yabo yari ikubititse, imipfunda yari yahagurutse, nabo ubwabo biyumvira yuko bahonye. Hanyuma ubwo nyene akacavugwa ngo maze ngo bakanezezwa nuko havaye agacerere. Umurongo wa 30, agaheza akabashikana mu cambu bagomba, ngo mu cambu bagomba. Ariko ubwa mbere hariho imipfunda, hakaba imiyaga, hakaba ibigeragezo, hakaba ukugezwa kukwizera kwacu, hanyuma hakaba ukwinjizwa mu cambu cyo bashaka, hanyuma ibintu byose bigatekana, imipfunda yose igatekana, umuyaga ugatekana, hanyuma bakanezerezwa no kuba bigenza uko. Igihe imipfunda yabaca hejuru ku mutwe, bari mu mubabaro, bari mu kwiheba,
bagatakambira uhoraho imana yabo, kandi ikabumva ikabishura. Abantu benshi baratakambye, ariko ikibazo ni cyo kumenya nimba imana yarashoboye kubishura. Ndiyumvira yuko isaha yashitse kuri twebwe kugira ngo twibaze nimba imana yaratwishuye. Ndiyumvira yuko nimba twotaka kuva mu bwira bw'imitima yacu, imana izokwishura. Rimwe na rimwe abantu baravuga yuko ngo bagwanye bagahangana, kandi ngo ntibashoboye kwinjira, ngo ntibashoboye kugira umwimenyerezo n'umwami. Hanyuma rero aho rero niyumvira kuri Yakobo yagwanye n'Imana. Bakundwa, birashika yuko tukagwana n'ibintu two turacamwo, tugatangura gushwana na twebwe ubwacu, tukishwanira, kandi uko tuganira n'Imana, ahubwo kuba ari kugwana imbere mu mutima, twigwanya ubwacu, tugwana n'ibintu tuko turacamwo. Yakobo we yagwanye n'Imana, kandi yari yafashe marayika w'umwami, aramubwira ngo sindakurekura kiretse umpezagiye. Yagwanye ijoro ryose, hanyuma izuba rirarasa ku bwiwe. Bakundwa, imana itegereza kudufasha, jewe nawe, kugira ngo ntitugwane, ngo hanyuma ngo duhagararire ku bintu two turacamwo hamwe nimero zabyo, ariko tubwire Imana mu ijambo ry'ukwizera rivuye mu mitima yacu, tuvuge ati nubwo biri uko, ngumana nawe, kuko umfatishije ikiganza cyawe cy'iburyo, ku buryo bw'uko sinshobora kunyiganyiga. Imana yacu irashoboye gukora ibintu byose yamaze gukora, kandi twarabivuze. Ntihanditse gusa muri Mose, si gusa mu byakozwe n'intumwa, ariko ni mu isezerano ryose no mu isezerano ishani rya kera, yuko Imana nzima yigaragaje hano ku isi muri abo bagiriye icyizere bakayizera. Hanyuma nimba turi muri abo muri kino gihe bizera kandi bagira icyizere, bakagirira icyizere, izo twihishurira nk'uko yabihishuriye. Mbega nibyo cyangwa si ibyo? Jewe sinzi Imana cyangwa ijambo ryayo ukundi. Twebwe turi ngaha gusa ngo dushimagirize ibintu Imana yakoreye muri kahise, kumbure tukabibyubakira n'ibyibutso, ariko dutegerezwa kuba twubakwa mu kwizera mu byo Imana yakoze, mu byo yamaze gukora, kugira ngo tuyihe amahirwe yo kwigaragaza mu buryo bushasha kandi no mu buryo bw'ubushobozi, kandi mu buryo burabagirana cyane. Nshaka kuvuga yuko turazi bihagije imigambi y'Imana, kandi yuko twagize mu buryo buhagije, twatahuye inkuru y'agakiza, kugira ngo ku iherezo ry'iminsi ntihaze gusa no kunyiganyiza ijuru gusa, ahubwo inyiganyize ijuru n'isi, nk'uko byanditswe mu cete cy'Abaheburayo. Kandi rero ikeneye ubwoko hano ku isi, ubwo ishobora guhezagira abantu, abo ishobora gukoreramwo kandi ikimenyekanisha, haba mu isezerano rya kera cyangwa mu isezerano rishasha. Ahantu hose ni abantu abo Imana yashoboye gukorera ibihambaye, abantu bayizeye kandi bakagira icyizere, abantu babaye abatwaye amajambo y'isezerano y'Imana. Kandi nk'aya mezi aheruka mu izindwi zigiye, twavuze yuko umwami Yesu yavuze muri Yohana 10, igihe bamubwira bakamubwira ngo wewe uri umuntu gusa, uriko wigira Imana.
wowe uriko wigira imana, uriko wigira imana. Bari kuba bashoboye kuvuga ngo turazi bene nyoko bashiki bawe baba hano, ababanyi biwe bari gushobora kuvuga ngo twarakubonye uri kurajya uri kuranwa, twarakubonye ugenda ugaruka, we turakuzi, none we uriko wigira iki? Hanyuma yarabishuye ati mbega ntibyanditswe ngo navuze ngo muri imana, Yohana 10:34, ngo kandi abo ijambo ry'Imana bose ryagize ko abo ibyo rero nabonye bihambaye, abahanuzi, abantu b'Imana, abo ijambo ry'Imana bari bwigwa babita imana. Musome muri Yohana 10, musome muri Zaburi 82, kandi musome n'indi mirongo myinshi ya Bibiliya. Imana yabwiye Mose, iramubwira ngo wewe ba imana, Aroni abe umuhanuzi, umubwire ibyo ndakubwiye, hanyuma ugende kuri Farawo usohoze ibi bitangaza byose hamwe n'ibi bimenyetso n'ututwumiza. Mbega ibyo byari biki? Abo bantu ntibari ibigirwamana bipfuye, ibyo baraba abantu ngo bashimagize, ahubwo cyaba ari ikintu cy'ijambo cinjiye muri bo, iki cy'ijambo cinjiye muri bo, hanyuma iryo jambo ryaba rivuye ku Mana, hanyuma rikabona ikibanza rikaguma mu mitima yabo, uko rero bakaba ibitwazi by'Imana, bitwaye amasezerano y'Imana no ku isi, bagatwara urubuto rw'agaciro, hanyuma tukumviriza iryo jambo nyine ry'igiciro uyu munsi, hanyuma tugasubizwa mu mero y'Imana nk'abahungu n'abakobwa b'Imana. Bakundwa, ugucungurwa si ikintu gisanzwe. Imana ntiyiyorohereje ibyo muri icyo gikorwa kugira ngo icungure abantu bariko barahona, ariko barahonye. Ariko nubwo biri uko, turashobora kubifatisha imitima yacu yose yuko tubaye mu gihe c'ubuhanuzi. Uko kuri kwa Bibiliya ni kwahishuwe mu myaka ibinjira birenganye, kubera yuko igihe nticari bwaze ku bw'ivyo, ariko igihe ibihe byari bisoje irungika ijambo ryayo nk'uko twabyumvise, irabakiza. Ni uko rero, aho rero niho yarungitse umwana wayo. Kandi mbega umwana ko mbere na mbere yari ijambo, kandi ijambo yari kumwe n'Imana, kandi ijambo yari Imana, kandi ijambo ryambara umubiri riba hagati muri twebwe. Ibintu byose ibyo abahanuzi baronse nko guhishurirwa kw'Imana bivuye ku ijambo biciye kuri Mwemu, byacitse ibintu by'ukuri muri Kristo biciye kuri uwo Mwemu nyene. Kandi guhera aho Kristo yapfiriye, amasezerano y'Imana yaje ku ishengero biciye kuri Kristo, kandi ni ego kandi ni amen. Turashobora kubigiramwo umwimenyerezo n'Imana ubu kuno mugoroba, nk'uko dushobora kubyizera, uko niko dushobora kubifata, uko dushobora kugira umwimenyerezo n'Imana kuno mugoroba. Bakundwa, uko bigaragara inyuma bashobora kuvuga ati Yesaya, we turakuzi gwerege kirekire, wewe nibiki biko biragushikira, mbega wewe wabaye umuntu akomeye imyaka myinshi, ariko raba giturumbuka ugize icyumviro. Ubu rero nitugitahura, nta muntu n'umwe ashobora gutahura ibintu uriko urakora. Ariko bakundwa, Imana yari ifise abahanuzi, kandi yari ifise abantu bashobora kugendagenda muri ino si, abo ino si itaribereye kuba yibamwo. Bari basuzuguritse, batewe amabuye, barishwe, ariko ijambo ry'Imana iryo babwiwe byaraziganijwe mu ivyo bihusi byose byo mu bihe, uko imyaka ibihumbi yarenganye. Imana ivyo ibishimigwe. Yoba umugwanizi, iyo yaritwararitse ikintu, kwari ugupfutanganya
amakanda y'igikorwa c'Imana ngo ntihe abana b'abantu uburyo bwo kumenya ibyo Imana yakoze hamwe n'uko akora ibintu kose, harimwo mbere n'igice c'ubutware bwa gatatu bwo mu Budage, Reich ya gatatu, bisa nk'aho igikorwa c'Imana cyari kigeze ku iherezo rwose. Ijambo agakiza ryari risigaye rifatanywa n'ahantu ritagifise ikibanza cyaryo, kandi ibyago kubabara byarashitse. Ariko Imana ishimwe yuko dushobora kuba muri kino gihe c'ubwiza, igihe ciza, igihe aho cyo kugarurirwa ibintu byose, gusuzwa ibintu byose, igihe cyo gusoza k'ubuhanuzi kw'ibintu byose Imana yavuze iciye mu bagurano bayo guhera ku ntango. Kuri mwebwe ni ikihe kintu cyahumekeye Petero igihe yandika aya majambo akurikira mu gice cya gatatu cyo mu Byakozwe n'Intumwa? Ibyakozwe n'Intumwa igice cya gatatu ni ijambo rizwi cyane ryo ku murongo wa 20, ni agace ka kabiri ku murongo wa 19. Ibihe byo guhembuka bibone ingene biza bivuye mu nyonga z'Umwami Imana, kugira ngo nayo izitume Kristo yabaturanirijwe kera, niwe Yesu. Ariko ijuru rikuye kumwakira, murongo wa 21, gushitsa ku bihe byo gusubira guhindura ibintu byose bisha, kuko Imana yavuze mu kanwa k'abera bayo yavugisha bose uhereye ubwa mbere na mbere. Ngo ijuru rikwiye kumwakira gushitsa ku bihe byo gusubira guhindura ibintu byose bisha, nk'uko Imana yavuze mu kanwa k'abera bayo yavugisha bose uhereye ubwa mbere na mbere. Atari Mwene Data Frank afite ukuntu akoze ijambo ngo atari horloge, isaha, ngo ni guhera bya kera. Guhera igihe Imana yatangura kuvuga, yafata abahanuzi abo ijambo ryayo yashobora kuribabwira, hanyuma ubuzima bw'Imana rukinjira muri bo bice ku iryo jambo ry'Imana, bagatwara mu mibiri yabo ya hano ku isi, bagatwara ubutunzi bw'Imana. Kandi bari babizi yuko bazogira umugabane mu izuka. Raba, aya namwe mu majambo akomakomeye cyane ategerezwa gusoza imbere yo kugaruka kwa Yesu Kristo. Yesu umukiza wacu akwiye kuguma mu ijuru gushitsa aho ibintu byose bizogarurirwa cyane bigahindurwa bisha, atari ibyo umuntu, atari ibyo akanama kanaka, atari ibyo umugwi kanaka baba baravuze guhera, ariko ibyo Imana yavuze guhera mu bihe bya kera icishije mu kanwa k'abera bayo yavugisha abahanuzi bayo. Atari ibintu abakarfa ano baravuga ano n'ahandi bakavuga badebagura bigira ngo n'abahanuzi, ariko ibyo Imana ubwayo yavuze biciye mu bahanuzi bemejwe muri Bibiliya. Imana nta na rimwe ntizigira idusohora muri Bibiliya. Imana iminsi yose izotwinjiza muri Bibiliya, kubera yuko niko guhishurirwa kw'Imana muri Yesu Kristo umwami wacu, kandi arimwo inama yose y'umucunguzi wacu. Ariko ninde areka ngo arongoregwe muri Bibiliya uyu munsi? Abantu benshi baronguriye baca ku ruhande rwa Bibiliya, bakoresha imigambi ikomakomeye myiza ishoboka ya kidini. Nico gituma mutegerezwa kudutahura impamvu turi abashima cyane Imana kuba yaratugarukanye muri kino gihe, ikadugarukana ku ijambo ry'Intumwa
kandi n'abahanuzi. Intumwa mbega zoza rifise irindi jambo kiretse ijambo ry'ubuhanuzi, ijambo ry'abahanuzi nimba ari ego. Ni kubera ko mbega Petero yanditse ngo akavuga ngo mugira neza kurishira ku mutima iryo jambo ry'ubuvugishwa ryakaka nk'umuco wakaka cyane ahantu hijimye. Rero Imana yaragabye ku buryo bw'uko umwuzuro wose w'umugambi w'agakiza uvugwa imbere y'igihe ukavugwa n'abahanuzi. Hanyuma igihe Yesu yari hano ku isi, yarabwiye abigishwa biwe, abwira na bariya bantu babiri baje kunzira Emawusi ati mbega ntibyari bikwiriye yuko ibintu byose bisohoza ibyanditswe mu byagizwe bya Mose, ibyanditswe muri Zaburi n'ibyanditswe mu bavugishwa n'Imana? Mbega basoma iki? Yasoma mu muhanuzi Yesaya igice cya 61. Murashobora kubisoma, mukabisoma muri Luka 4, agasoma hanyuma akavuga ngo iki cyanditswe uyu munsi kirasohoreje imbere y'amaso yanyu. Luka 4:21. Bakundwa, igihe Imana ikoze ikintu hano ku isi ntiba ari umugambi mushasha, ahubwo ni ukubandanya k'umugambi wayo w'agakiza hagati mu bwami bwayo. Kandi turabibona mu buryo bugaragara neza guhera mu minsi y'ubugorozi. Imana yagiye iragarukana ukuri mu buryo bubandanya ukuri kwa Bibiliya. Ariko abantu benshi bahagaze mu nzira, bamwe bahagijwe n'ibyo, abandi bahazwa n'ibi, n'abakurikirana bo bigenda uko. Ariko ari umugwi watoranijwe utazigera uhagarara mu buryo bw'imwemu, ariko uzokwama ugenda imbere gushitsa aho guhishurirwa kuzuye kw'abana b'Imana. Aho rero tuzotahura ico ijambo ry'ubuhanuzi byaremye ryakoze muri twebwe abagizeresha imitima yabo yose. Ico byakoze bakundwa, ibintu byose biba mu bwami bw'Imana bitegerezwa kugaragazwa, kwerekanwa mu buryo bwa Bibiliya. Ikintu kidashobora kwerekanwa mu buryo bwa Bibiliya nuko atari ca Bibiliya nyene, naho bigarukira biraheze. Ntidushobora kuguma twagura imipaka gusumba uko yashinzwe. Hari urufatiro rumwe gusa, kandi dushobora kubandanya gusa twubakira kuko urufatiro rumwe gusa. Pawulo rero akandika akavuga ngo jewe nk'umwubatsi w'ubwenge nashizeho urufatiro, kandi umuntu wese agabe uburyo abandanya kubaka ko hejuru aho. Rero nimba tubaje ikibazo uyu munsi twobaza tukavuga yuko umuntu wese yubaka uko abyumva. Buri mugwi wose w'idini, amadini yidegembya, amakoraniro yose, imigwi yose, amaparuwasi yose, bose bubaka mu buryo bashaka, kandi mu buryo uko bisa bigaragara inyuma bisa nk'aho menga bose bafata Bibiliya nk'icishimikizo, ngo nk'aho bafata ngo guhishurwa kwa mwemu. Nihe hari uguhishurwa kwa mwemu, nihe hari inyigisho ya Bibiliya, nihe hari ibyo bintu byose ibyo Imana yoba yarasezeranije. Hari inyishu imwe gusa kuri ibyo. Hagati mu bwoko bwayo Imana isohoza ijambo ryayo kandi igumya amasezerano yayo ikayasohoza. Bakundwa, hariho amoko menshi, ntihari ubwoko gusa bw'Abisirayeli, kandi uko bisa bigaragara inyuma guhera ku ntango guca kwerezo bagira imibabaro yabo no gushika uyu munsi. Ndabibasaba, ndabibabaza, ninde yohakana yuko atari ubwoko bwatoranijwe? Hari umuntu avuze ngo ego ngo none ntibariko barakubita abandi. Ndiko ndavuga ko ibyo ntaco bifise bihurira naho nabyo, ahubwo habaye ishari gusa, kubera yuko abandi ntibashobora kubishikako kuko abo babishikako. Ariko ariho ubundi bwoko bwose, ariko Imana yatoranije ubwo bwoko gusa. Yahamagaye Aburahamu, igirana isezerano nawe, hanyuma
imuha isezerano, iramubwira ngo nzoguha umugisha kandi uzocika umugisha. Muri wewe hazoherezagirwamwo amahanga yose hano ku isi. Ninde ibyo yobihakana? Raba ko no mu rungano rwacu haheze iminsi mike umukuru w'ako kareta gato yariko aravuga twenga hanyuma arakomeza mu maso aravuga ngo nubama imbere y'imwe gusa ni Imana ya Aburahamu, ya Isaka na Yakobo. Aravuga ati ariko sishobora kunama imbere y'umukuru w'igihugu ca Amerika. Ninde yari kubahuka kuvuga ibyo bintu nk'ibyo mu bandi bakomakomeye? Ariko uriya mugabo muto hariya ameze nka Dawidi, arazi ibyiwe kandi arazi yuko atagarutse gusa byo kwigenza niki, ariko ko Imana ifise impamvu n'intumbero muri ibyo bintu biko biraba. Nubwo uyu munsi hakiri icitwikirizo mu maso habo, ntacyo bitwaye, bari hajya. Twebwe mbega abandi bimeze gute? Abo abadafise ico citwikirizo ariko ataco bakorana n'Imana, bimaze iki? Icitwikirizo kizoguma kuri bo gushika aho igitigiri cuzuye c'ibihugu by'abanyamahanga kizokwinjira mu ishengero. Aho rero nabo isaha yabo izoshika, bazorira, bazoboroga, bazomenya yuko Kristo ariwe Mesiya, ariwe Emmanuel wabo. Kandi byanditswe mu buhanuzi, musome muri Bibiliya yanyu mu buhanuzi Zekariya ngo bazorava, bazondaba jewe uwo bacumise. Zekariya 12:10, wavugishije abahanuzi kandi akavugira muri bo, hanyuma akacika ijambo ryambaye umubiri. Yaravuze ngo bazonyitegereza jewe uwo bacumise, kandi amahanga yose ya hano ku isi nayo azoburuga. Bakundwa, igihe dusoma ijambo rya Bibiliya turaba mu gice c'ubuhanuzi, aho niho tubona imbonero nziza nk'uko Imana ishaka. Ko niko nabivuze mu minsi iheruka, inyuma y'uko nanefase ijambo mu mugwi umwe w'idini ryo muri Afurika, hanyuma baguma basubiramwo bavuga ibyo batura bizera. Rero ibyo bakabyita ngo ni credo, ngo ni umugenzo w'intumwa. Hanyuma abarongoye ibyo byose bari batumwe ko. Hanyuma narabaje ikibazo ati ni munyishure nimba imwe mu ntumwa, nimba Polikarpe, nimba Irini, nimba umwe muri abo bantu bo mu ico gihe ca mbere boba hari ikintu boba bari baze, ikintu coba caravugiwe inikeya mu 325 hanyuma kigashirwamwo neza mu 381. Narabwiye ati nimwumvirize, nimba intumwa zitazi ikintu na kimwe mu byo bintu mwatura ngo ni mizere y'intumwa, aho rero uwo sumugirwa w'intumwa, si mugenzo canke imyizere y'intumwa. Uyu munsi umukuru wacu umushasiriye agize ikintu akagikorera hano, mbega byo bari vya Bismarck nta na rimwe. Uwo byo byakorewe mu bwoko, ariko sico kimwe muri ubu bwoko, ariko nivyo rico kimwe. Bagenzi, turi hano kugira ngo tubwize ukuri abantu, kandi ni ukuri konyene niko gushobora kubohora, kandi ukuri gutegerezwa gutegerezwa kuvugwa kukabwirwa bose. Twaririmbye mu ndirimbo canke twasomye na hano ngo bari baboshwe hanyuma barabohoka kandi batazira izina ryoraho. Bakundwa, ivyo twabisomye muri Zaburi 107. Hariho imigozi myinshi, yaba iyo mu mutwe, yaba iyo muri byo bw'umwemu, yaba iyo ku mubiri, ariko Imana ishaka kutubohora mu mwemu, mu bugingo no ku mubiri, ibintu byose bitari gwiwe, kandi akadushira munsi y'ububasha bwiwe.
aho rero tuzomwegera kandi mu kwizera tuzoraba amasezerano y'Imana nk'ayamaze gusohoza nk'uko abahanuzi bo mu isezerano rya kera babibona. Mbega mwiyumvire ko hari n'umwe muri bo yoba yarabikekeranya ko bari bazi uriko arababwira kandi barizera, nico gituma bavuga, nico gituma bashobora kuvugishwa. Kandi Pawulo avuga imvugo imeze nk'uko, akavuga ngo ndizera nico gituma mvuga. Igihe Zakariya atashobora kwizera, Imana yamuhaye ururimi rugovye ntashobore kuvuga gushikaho iryo sezerano rizosoreza abantu bizera Imana n'imitima yabo yose, nabo nk'uko bavyipfuza bazobona ugusohoza kw'amasezerano y'Imana. Muri kino gihe, muri ico gihe marayika abwira Mariya ngo harahiriwe uwizera bikubere nk'uko wabyizeye. Arishura ngo ndamusavye umuguranokazi w'umwami. Mbega tureki muri kino gihe turi abahungu n'abakobwa b'Imana, atari abo gukorera ibishushanyo n'imigenzo inyigisho z'abantu, ahubwo dushimire Imana yuko yuguruye imenyaguye imiryango y'i Babuloni, ikugura ibihindizo by'ivyuma, igahamagarira abayo gusohoka. Kandi twashoboye gusohoka nk'uko bihuje n'ijambo ry'umwami ngo mwebwe bantu banje sohoka mwitandukanye. Uyu munsi hariho imiyoboro myinshi, ariko iyo miyoboro myinshi yose igenda yose ishika hehe? Murazi, nubwo hari imiyoboro myinshi yose uko biri kose igenda yisuka mu kibanza kimwe, kandi nta muntu akwiye kwibaza ikibazo ku bijyanye n'ibyo. Umuntu ari aho yari ari guhera imyaka myinshi. Rimwe na rimwe nukunze yuko abantu bakininahaza umunsi mukuru w'ubugorozi, bakwiye gusoma ibyo uwo mugorozi yanditse kubitangurira igitabo ku bijyanye n'umuhanuzi Daniyeli, ingene uwo muntu w'Imana Martin Luther, ingene yoba yaravuze antikristo, akavuga uwicaye muri kijya gisagara kujya misozi, ingene yamwerekanye mu mvugo yumvikana. Mbega mwiyumvira yuko yoba yaravanze ibya politike mu bice bimeze nk'uko yarabikoze ahandi igihe byari bijanye n'ibishobora kugira icyo bimwungukirako hano ku isi. Ariko igihe bijanye no gutangaza ijambo ry'Imana, yatandukanije iby'ubutware hamwe n'ibyo gutangaza ijambo ry'Imana, hanyuma agaragaza ukuri kwa Bibiliya mu burebure, aho yari yarabihishuriwe ku gitereko amatara. Abandi nabo hanyuma babona umuco, hanyuma bawutwara kure. Uyu munsi barawutanga. Uyu munsi ukomeye azwi cyane mu bavugabutumwa mu isi yose arandika mu gitabo ciwe ngo isi mu muriro, ngo uwo muntu akomeye ngo azoza, ngo ariko ngo nta muntu n'umwe ngo azi ngo uwo ari we, ngo niyo bizobera n'ibindi. Naciye mpagarikira gusomera aho nyene, ndavuga ati uri mu ndege barayiguhaye, soma ibyo uyu muntu akomeye yanditse ku bijyanye ngo isi mu muriro, mu bishashi by'umuriro. Jewe aho nabisomeye ibyo bintu
sinari nkeneye umuriro nkeneye ibyo bishashi by'umuriro hari icumbi cyaciye kinzamo ndavuga ati Amerika Amerika, Imana yakurungikiye umuhanuzi akomeye, umuntu w'Imana akomeye gora mu minsi y'intumwa, none eheraba ntiwamwumvise, mwahonyangiye hasi ukuri, ubu rero mutegerezwa kwizera ikinyoma. Ivyo nico kibatsindisha bakondwa. Igihe Imana irungitse umuhanuzi, si kugira ngo tumutere amabuye ngo tumuhame cyangwa ngo tumusunike tumwange, ariko nk'uko wenyine ubwiwe yabivuze, yaravuze ngo iyo ndungitse umuhanuzi hanyuma mukamwakira, muba mwakiriye impembo, mwakira impembo y'umuhanuzi. Biroroshe kwemera umuvugabutumwa wo muri Hollywood ashobora kuza n'abamukurikiye benshi, abantu nk'igihumbi n'ibindi bintu byose bishoboka, hakaba hari n'itapi itukura, ariko umuhanuzi we bimeze gute? Yambaye nabi, atanzamba n'imwe avugirizwa, atakire kibe giserutse, akaseruka nka Yohana mubatize mu bugaragwa. Ubwa mbere bwo abantu baraza bakaraba bakavuga ngo ivyo mbega bisigura iki, hanyuma Imana igakora ugutandukana mu bwoko, namwe abo bantu bose b'Imana bakumviriza ijwi ry'Imana. Nta muntu hano ku isi yoshobora kumbwira yuko yabyawe n'Imana hanyuma yuko ngo atumva ijambo ry'Imana. Ibyo ntibibaho. Nimba twabyawe n'Imana, aho rero ubuzima bushasha bw'Imana butubera ku Mana no ku ijambo ryayo, kandi ijambo ryayo ni mwemu kandi n'ubugingo. Turepfuza ijambo ry'Imana, twifuza ijambo ry'Imana, kandi dusunika imigani ibubamfu n'iburyo iyo tutabituye hasi. Ariko amaso y'abantu ategerezwa kugururwa kugira ngo bashobore kubibona. Muri ubwo buryo nyene hoshobora kubazwa ikibazo gikurikira ati, mbega wibaza ko abandi bose bari mu makosa yuko ari umuntu umwe gusa, umuntu ataranazwe? Mbega wibaza yuko yuba yarazi ibyo avuga ari byo kuri? Ico ni ikibazo c'ubugogo, kandi ndushobora kucishura mu buryo bw'ubugogo. Nibijanye no kumenya nimba abantu benshi bafise ivy'ukuri canke ari umwe wenyine afise ivy'ukuri. Bijanye no kumenya yuko ijambo ry'Imana risoreza imbere y'amaso yacu, kandi yuko ari umugabo yarungitswe n'Imana afise ubutumwa bw'Imana kugira ngo ahamagare ubwoko bw'Imana ngo busohoke, hanyuma atwereke inzira. None rero mbega bijanye no kuba twotambatamba tuzunguruka agakaka k'inzahabu, ibyo bibe kure yacu, kandi biri kure nyene yacu, biri kure yacu nyene, yuko nuko tureke biri kure yacu ko twereka ubwo butumwa bw'ubuhanuzi ngo bugwe ibubamfu ntibishoboka. Turi mu gihe c'ubuhanuzi, kandi Imana yategerezwa kurungika ubukozi bw'ubuhanuzi kugira ngo igarukane imitima y'abana b'Imana ku nkomoko, ku by'inkomoko. Umunsi umwe bizohishurwa yuko tutari abasazi. Uyu munsi abantu benshi batubona nk'abadakomeye mu mutwe, kandi uko bisa hano ku isi bisa nkaho nari kugira inzira yoroshe cyane gusumba iyo ntegerezo gukurikira iyo ntegerezo kujana ubu. Umunsi umwe tuzobona twese yuko bikwiye ko duca mu bwina bwo hasi cyane imbere yuko tudoga mu burebure bwo hejuru cyane. Inzira ijya mu bwiza ica ku musaraba w'igorogota, kandi ku musaraba cyangwa kubambwa byari bijyanye no gutwengwa no gucokorwa kwinshi,
ariko kubw'umwami hashimwe umwami. Ibyo ntibyahereye aho, ako kari agace gusa ka mbere. Umubiri wajyanywe mu mva, umwami wacu amanuka mu mwemu agenda ikuzimu, hanyuma ku munsi ugira gatatu habaye kuzuka kwiza cyane. Bakundwa, ubuzima bw'Imana ntibushobora kwicwa. Nicyo gituma Yesu Kristo umwami wacu yaravuze kuri ya mva ya Lazaro, arababwira ngo ndababwira yuko uwonyizera naho yopfa azubaho. Mbega ibyo urabyizera? Atari ko dufise ukwizera gusa mu kuzuka, ahubwo turazi yuko twaronse ubugingo budashira. Bijanye gusa no kuba twova mu bihe tugashika mu bihe bidashira. Ntimwitege yuko tugira ibikorwa by'Imana hano by'imigenzo. Je nashaka hano gusoma ubutumwa Mwene Data Branham, hanyuma Mwene Data Rusi yanzaniye ubutumwa naburetse. Ubwo butumwa buri ngaho guhera igihe kanaka, nubwo biri uko ntegereza kuvuga ibyavuzwe kandi ndazi ko Imana yatuvugishije, kandi ndabizi yuko irungika ijambo ryayo kugira ngo idufashe, kugira ngo idukize indwara, iduhagurutse, itwigishe. Si umwe azokwigisha uyundi, bose bazoba abigishijwe n'Imana, kandi ni igihe cy'ubwiza. Icyo nicyo tubayemo. Umwami Imana yacu iganze kuri twebwe mu bushobozi bwose, mu buntu bwayo, kandi kugira ngo amasezerano y'ijambo ashobore gusohoza mu ijambo mugeni, mu buryo nyine ubwo byasorejemwo mu mukwe. Amasezerano yose yakorewe kuri Yesu Kristo umucunguzi wacu, n'umukwe yasoreje muri we. Mbere gushika ahavugwa ngo no mu kuduga rw'ijuru yatwaye inyagano, aha impano abantu. Uko niko ijambo ryo muri Zaburi rivuga. Guhera kuvuga kwiwe i Betelehemu gushika ku kuduga kwiwe mu ijuru, byose byari byaravuzwe imbere y'igihe bivugwa n'abantu bo mu isezerano rishasha. N'ubu rero nicyo gihe cyacu cyo kubona ugusozwa kw'ibintu byose ibyo Imana yasezeranije abayo ku bijyanye n'iheraherezwa n'iherezo, kandi turahagarara kuri byo, tuzi yuko nta nkeka nk'uko ijambo ry'Imana ryasoreje mu mukwe rizohereza no mu mugeni wayo wiwe, kandi umugeni wayo ni ijambo yiwe wamwe mu wiwe. Kuko Paulo abivuga mu Banyefeso 5, aravuga ngo ibyo ndabifatiye kuri Kristo n'ishengero. Abanyefeso 5:2, akagufa ko magufa yiwe umubiri wiwe niwe mutwe, natwe turi ingingo. Niwe mwami, kandi natwe turi ishengero. Biciye kuri iryo ashobora kwimenyekanishamo. Bakundwa, mbega mushaka iki Imana iki kirenge icyo yakoze? Gutanga amasezerano, hanyuma mu gusoza kwayo ikarungika umuntu w'Imana kugira ngo amurike ayo mabanga anyegeje, kugira ngo bose ab'Imana babone kandi bumve, bafatwe imbere muri bo. Ntimwibaze ko kandi uko si kunegura, ariko nibyo maze kwihweza gusa. Ntimwibaze yuko abantu baca ku ruhande rw'amasezerano y'Imana yatanzwe yo muri kino gihe, abatayemera. Ntimwiyumvire yuko Imana izosohoza ijambo ryayo muri bo. Oya, ni gusa muri abo baryumvise
kandi bakaryizera. Mbega kiriya gihe cyo muri kwa Aburahamu nihe Imana yasoreje ijambo ryayo? Mbega ni kuri Abimeleki canke kundi muntu? Oya, ni kuri Aburahamu, niwe yari yarabwiye kandi niwe yayizeye, niwe yahaye isezerano. Mbega Imana yasoreje isezerano ryayo mu gihe cya Isaka. Ni muri nde? Mu gihe cyo kwa Yakobo. Ninde yasorejemwe mu bihe byose? Ni mu bwoko bwayo, ubwoko bwayizeye. Nako bimeze muri kino gihe, munyemerere miraheze mvuga yuko ubwoko bw'Imana ntibufise ukwizera kwa rusangi uko abantu bose bafise. Kandi nimwasoma mwitonze cyane icete ca Yakobo, haranavuga yuko na Satani nawe arizera agahinda gashitse. Hamwe n'ijambo ukwizera, byose ntibivuzwe, biri kure. Igihe ubaje abantu ngo uruwizera, arishura ati ego, ariko uti gute ntabivuge, uti gute ntabyishura, ariko agavuga ati agasura akemezeresha umutwe kuko yemezwa ko yizera. Bakundwa, umwami wacu mbega avuga iki ku munsi wa nyuma w'iminsi mikuru? Akavuga ngo unyizera kuko ibyanditswe bivuga, amen. Yohana 7:37, unyizera nk'uko ibyanditswe bivuga. Hari ku munsi wa nyuma w'iminsi indwi, turi mu bihe bya nyuma, turi mu gihe c'indwi c'ishengero. Umwami wacu uyu munsi arasemera akatubwira ngo unyizera kuko ibyanditswe bivuga, inzuzi z'amazi y'ubugingo azotemba ava mu nda yiwe. Atari uwizera nk'uko ashaka kwizera n'ibyo ashaka kwizera, ariko uwizera nk'uko ibyanditswe byera bivuga. Bakundwa, nta muntu n'umwe yarakwiye kuba ari hano umutima wiwe udatera wehuse kubw'amashimwe, kubwo ibyo Imana yakoze muri twebwe. Mbega turi bande babi gusumba abandi bose, abatafise ico bamaze. Ahubwo ari gihe mba numva nk'aho abantu aho ntibadukeneye, kandi Imana yafashe nyine ibitagize icyo bisiguye mw'isi, ibitafite icyo buze mw'isi, kugira ngo ihindure ubusa ibintu bihari. Kandi umuntu yumvira yuko ari ikintu kanaka, ahubwo ntacari. Hanyuma uwo yumvira yuko atakintu na kimwe atari, Pawulo akavuga ngo ico ndi ndakiri kubwo buntu. Mu bintu byose izina ry'Imana yacu rikaza guhimbazwa. Ivyo ndi dushaka gukora kuno mugoroba, kandi nitwiteze bamwe ku bandi. Uyu munsi turaza gusenga mu buryo bwa Bibiliya, twugura imitima yacu, twese tugura imitima yacu n'iminwa yacu, kandi tureke iminwa yacu inyiganyige. Nta muntu n'umwe akeneye gukoma induru. Imana iri hafi yafise umutima umenetse, n'afise imwemu ijanjaguritse. Ntidukeneye gukoma induru nk'abapatiri ba Bayali, ahubwo turakeneye kubikora tubwire Imana, tubikore hamwe ni nabo bose Imana yabwirije ku ijambo ryayo. Nabo bakwiye kuyivugisha mu masengesho, basi bayishimire, babibwira ati mwami, ndagushimira yuko wampaye ukwizera mu ijambo ryawe ryahishuwe mu masezerano yawe yo muri kino gihe, yuko ntafise ukwizera gusa kwa rusange, ariko nkagira ukwizera nk'uko ibyanditswe bivuga. Mwami, tumufitiye amashimwe menshi yo kumuha. Reka duhaguruke ubu rero tumuhe icubahiro n'ubwiza. Data wa twese uri mu ijuru, turagushimira n'imitima yacu yose yuko wavuze kuno mugoroba, uvugiye mu ijambo ryawe ryera ry'igiciro. Turabona ibyo bikorwa hano, ni ibintu by'ukuri bihari, warishuye mu buryo budasanzwe mw'ino minsi yacu, kandi mwami wahishuye ibyari binyegeje, Mwami. Ariko ubu rero
wemeye yuko ibyo bishika kandi turabishima. Watanze amasezerano kandi warayasohoje. Mwami, izina ryawe rihabwe icubahiro, rihabwe amashimwe, rihimbazwe, rishimwe, rimenyekane hose. Dushobora gushimira gusa kubwo ubwo buntu no kubwo ubwo bwizigirwa, ni mu guca bugufi kose no mu kujondamikwa niko duhagaze imbere yawe, tumva ko tutabereye imbere y'abantu, ariko Mwami mu maso yawe turi ubwoko bwawe kandi turabatonejwe bawe. Izina ryawe rihabwe icubahiro ry'igitangaza. Tuguha icubahiro, turaguhimbaza, turagusenga, turagushima. Haleluya. Mwami, nta kundi kuntu twobigenza kiretse guhimbaza izina ryawe ryera. Twagusenga, washatse gukora kuri bose, ubanire gukora kuri bose muno mwanya n'ubu naho kwino saha Mwami, turaje twese nk'uko turi muno mwanya Mwami, kandi turasenga ngo utugire akagongwe twebwe twese. Haleluya. Wakira ugushimwa, wakira amashimwe, wakira guhimbazwa no gushimwa mu izina rya Yesu. Haleluya. Amen.